Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bavukanye mwese muri Kristo Yesu. Dushimiye Imana ko tukibayeho duhumeka impwemu z'abazima. Gushika kuri uno munsi, kuri ino saha, n'ubuntu bw'Imana. Ndazi yuko Imana yatubaye hafi, yatugwaniye intambara nyinshi cyane, kuko Satani n'abadayimoni ntibasinziriye, bakoze ijoro n'umurango baduhiga, baduhigira, ariko Imana ishimwe yuko atana kimwe gishobora kudukura mu burinzi bw'Imana. Imana ishimwe ko iyo Mana yacu twizeye idakoze isoni. Haleluya. Imana ishimwe ko yikwiye, yamidutabara, yatugwaniriye intambara nyinshi cyane, yaratujabukije imyonga myinshi. Si jewe jenyene, nawe uri kuranyumviriza urimwo. Imana yarakujabukije. Imana ishimwe cyane. Rero kaze mu kiganiro Saveur Divine, bakaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel. Tukaba tugiye kuraba ijambo ry'Imana duhagaze ko muri ino ndwi. Iryo naryo tukarisanga mu ikete rya mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 5. Haravuga ngo kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu, ni Kristo Yesu. Amen. Hari rindi jambo dusoma hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 6. Haravuga ngo Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri Data ntamujanye. Imana ishimwe cyane. Jambo tuvuga nta rindi, Yesu niwe muhuza yaduhuje n'Imana. Imana ishimwe cyane. Niwe muhuza dufise yaduhuje n'Imana, kandi uwo muhuza dufise n'uw'ibihe byose. Haleluya. Mu matati y'abantu, hagati y'abantu bashobora kurondera ubahuza. Ikirundi kiravuga ngo ubanywanisha cyangwa ubumvikanisha. Mugabo akagera ahantu akananigwa, akaruha, akabura inzira, agasanga biragoye yuko yobandanya ico gikorwa. Ariko umuhuza dufise yaduhuje n'Imana, Kristo Yesu. Haleluya. Ntiyananiwe, yabikoze neza, yaraduhuje n'Imana. Yarakuyeho hagati ya twebwe abana b'abantu, akuraho ubwansi bwari buhari hagati ya twebwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu rero niwe muhuza dufise yaduhuje n'Imana. Ubu ntitukiri abansi b'Imana, ariko turi abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ashobora gusezerana n'uwundi ko bagenda ahantu kandi baciye mu mayira atandukanye, kandi bose bagashikayo. Haleluya. Dushobora kuva i Bujumbura, umwe agaca muri Tanzania, uwundi agaca muri Kongo,
ariko tukavugana tuti tuzohurire mu Rwanda canke mu Buganda canke muri Kenya, duciye mu mayira atandukanye kandi tuzoshikayo. Ariko ndakubwire, haleluya, ku Mana turafise inzira imwe yonyene gusa, n'imwe yonyene gusa, nta nzira zibiri zihari, nta zitatu, nta nzira nyinshi. Inzira n'imwe gusa. Bibiliya irabitubwiye, haba muri nokete Paulo yandikiye Timoteyo, haba mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice ca 14 umurongo wa 6 duhejeje gusoma. Yesu niwe nzira we yonyene gusa y'ukuri dushobora gucamwo kugira ngo dushike ku Mana. Paulo yandikira Timoteyo uno murongo dusomye, yaramubwiye uburyo abantu bakwiye gusenga. Nta handi turonkera inyishu atari muri Kristo Yesu. Nta handi tuvuganira n'Imana atari muri Kristo Yesu. Duhagarara muri Yesu tukabona kuvugana n'Imana. Hari uwavuze mu Gifaransa aravuga ngo tout chemin mène à Rome. Inzira yose wocamwo i Roma woshikayo, inzira yose wocamwo mu Bufaransa woshikayo, muri Kongo woshikayo, muri Tanzania woshikayo, mu bihugu bitandukanye woshikayo, mu ntara zitandukanye woshikayo. Ariko si inzira zose zishika ku Mana. Ni Yesu wenyene gusa, niwe nzira dufise, niwe muhuza dufise, yaduhuje n'Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi iyi nzira, uwo muhuza dufise ntasaza, ntananirwa. Abumvikanisha ibihugu iyo bananiwe bararondera abandi bakabasubiriza. Ariko kugira ngo dushike ku Mana, umuhuza ni wa wundi yaje arengeye abaherezi bose, abami bose, abahanuzi bose abavugishijwe n'Imana. Uwari hejuru yabo barakoze kandi bari bafise intege nke zabo, ariko ubu haleluya byose yabikoze neza, byose yarabirangije, yarabinonosoye, yaraduhuje n'Imana kuko yaratwitangiye. Imana ishimwe cyane. Hariho amayira abana b'abantu bahora bakunda gucamwo, ariko izo nzira zararangiye ntizikihari. Mu myaka iheze abantu bararungikanirana amakete kugira ngo bashobore kuvugana, ariko kino gihe tugezemo iby'amakete ntibigikaze. Haraje za telefone, umuntu ukamuhamagara cyangwa ukamurungikira ubundi butumwa bumushikira n'ingoga bwihuse buciye kuri izo telefone. Bimwe by'amakete bisa n'ibyagiye birafudika, ariko Kristo Yesu uko yararejo nuno munsi ni kwari no muhuza twabonye twaronse, yaduhuje n'Imana w'ibihe byose, uwo ntazosaza. Imana ishimwe cyane. Hariho imiti bakora kugira ngo ishobore kutuvura, ariko bakavuga ngo inyuma ya kino gihe hageze rino genekerezo, zino tarike, uwo muti ntuzobugikora. Ariko Yesu ntagira igihe arangirirako. Imana ishimwe cyane. Ubushobozi bwiwe bwama ari bwa bundi. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo dushikire Imana ni Yesu wenyine gusa. Ubu rero Bibiliya yatubwiye ko nawe nyene ari umuntu, kuko byabaye ngombwa yuko nawe yambara uno mubiri, aremera aca bugufi abo mwana w'umuntu, maze araduhuza n'Imana. Mwene data unyumviriza, reka ndakubwire, inzira yose wocamo atari Kristo Yesu kugira ngo uvugane n'Imana, iyo nzira siyo. Ushobora guhamagara umuntu kuri telefoni, ariko hari aho bakwishura yuko wihenze ku nimero, ukitabwa n'uwundi akakubwira ngo iyo nimero wahamagaye ko uwo muntu urondera siwe, ugasanga wihenze. Rero ni ikintu cyose ucako ngo uri kuravugana n'Imana atari muri Kristo Yesu, ndakubwira yuko uba waciye mu nzira atariyo, uba
wazimiye. Yesu rero niwe yaduhuje n'Imana. Imana ni imwe, ni ya bose. Abizeye umwana w'Imana, abamwakiriye, bamwimitse mu mitima yabo, bakamwemera, bakamuhaguruka, bakamukurikira, bakamukorera baciye bugufi, abo bose n'abana b'Imana. Imana si y'idini kanaka, si y'intara kanaka, si y'igihugu kanaka, nk'uko tubona bamwe bavuga ngo watari ngahi iwacu nta handi hari ukuri. Reka kuzimiza abantu. Turafise Yesu, niwe yaduhuje n'Imana. Imana ishimwe cyane, niwe muhuza dufise ari hagati ya twebwe n'Imana. Mwene data, reka ndakwinginge, nimba Yesu waramwizeye, komeza ugume muri iyo nzira. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kwaba utaramwizera, injira hano hantu umwizere kugira ngo aguhuze n'Imana. Ukomeze uce muri iyo nzira, ugumemwo neza muri Yesu Kristo, ntumubangikanye, ntumuvange n'ikindi kintu, kuko niwe nzira yonyene ihari y'ukuri iduhuza kandi dushikana ku Mana. Yesu abahezagire.